Nashaka tuvugane kuri iki kintu ko hari icyo Imana yaguhamagariye, hari icyo Imana yaguhamagariye gukora mu bwoko bwayo n'ahandi hose. Nahitaji tuzungumze ya kwamba kuna wito wa Mungu, kuna kitu ambacho Mungu amekuitia ili ufanye katika ufalme wake. Imana yakuremye, Mungu ambaye amekuumba cyangwa yakurungitse hano ku isi, ama aliyokutuma hapa duniani kubw'umurimo cyangwa kubw'igikorwa kanaka kwa ajili ya kazi fulani kizwi nayo ambayo peke yake anajua. Mbega urabizi? Je, unatambua hayo? Mbega urazi yuko uhamagariye igikorwa cy'Imana? Je, unajua kwamba umeitiwa kufanya kazi ya Mungu? Turavugana ku by'ubuzima bw'umukristo. Tutazungumza kuhusu maisha ya Mkristo kugira ngo twerekane ukuntu Imana yahamagaye umuntu, ili tuoneshe kisi Mungu ameita mtu kubw'igikorwa cyayo kwa ajili ya kazi yake. Ubwa mbere turavuga ku kuvuka bwa kabiri. Mara kwanza tutaongea kuzaliwa mara ya pili. Kuvuka bwa kabiri, kuzaliwa mara ya pili. Umukristo yahamagawe, Mkristo ambaye ameitwa kubw'umuhamagaro w'Imana kwa ajili ya wito wa Mungu. Ubwa mbere aravuka bwa kabiri. Mara ya kwanza nazaliwa mara ya pili. Kuvuka bwa kabiri, kuzaliwa mara ya pili. Yohana 10, turasoma muri Yohana 10. Tutasoma katika Yohana 10 kigabane cy'icenda mstari wake wa 9. Yohana kigabane cya 10 umurongo w'icenda. Yohana sura 10 mstari wa 9. Turaza turasaba umuntu adusomere hariya. Tutaomba mama pastor tusomee huko. Haravuga ngo ni jewe rembo, kandi ushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa, agataha agaturuka akaronka icanya. Amen. Haleluya. Amen. Ngo ni jewe rembo, mimi ndio mlango, kandi ushika mu rugo wese aciye muri jewe aingiaye kwenye mlango anapita kwangu, arakizwa na ataokoka, agataha ataondoka, agaturuka na anaonekana, akaronka icanya, anapata nafasi ya kuishi. Ngomba tuvugane kuri iki kintu cy'agakiza. Ninataka tuzungumze agakiza kuhusu wokovu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Urakira agakiza. Umepokea wokovu. Urakira agakiza. Umepokea wokovu. Ugaharugwa ubahamagawe. Unahesabiwa kama mtu ameitwa mu mwami yatoranije, ambaye mfalme amechagua. Hanyuma alafu ukaronka icanya, na unapata nafasi. Icanya yani kibali, nibaza ko ari ahantu umuntu areregwa aronkera ifungurwa z'imhemu. Hano vuga ivy'imhemu, turiko tuvuga ivy'imhemu. Yani kibali ni nafasi ambayo unapewa chakula cha kiroho, yani tunazungumza mambo ya kiroho. Icanya rero na ahantu umuntu agaburirwa. Kibali sasa ni nafasi mtu anapewa chakula. Uragaburirwa, unapewa chakula kugira ngo ili ubandanye uduga, uzidi kupanda, ukure mu buryo bw'imhemu, ukuwe kiroho. Hanyuma hagera igihe na itafika nafasi wumve ko ukeneye igikorwa, igikorwa cy'Imana. Yani utakuwa unahitaji kazi ya Mungu. Haleluya. Amen. Agakiza, wokovu, icanya na kibali. Agakiza ni icanya, wokovu na kibali. Haleluya. Amen. Abakolosayi ba kabiri kigabane cya kabiri. Wakolosai 2 kigabane cya kabiri umurongo wa 6 gushika ku 7. Wakolosai sura 2 mstari wa 6 na 7. Hama kuva ku 9 gushika ku 12. Na tutaruka 9 na tufikishe 12. Nuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we, mushinze imizi muri we, mwubakwa muri we, mushikamishijwe n'ukwizera nk'uko mwigishijwe, murushiriza gushima. Amen. Kuri 9.
kuko muri we ariho haba ukunengesera kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri, kandi musenengeserezwa no kumubamwo. Niwe mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose, kandi muri we mwakebwe ugukebwa kutari ukw'intoke, hamwe mwiyambura akameremere k'umubiri, niko gukebwa ko muri Kristo. Nuko kuko mwahambanywe nawe mwibatizwa, niho kandi mwazuranywe nawe kubwo kwizera ubushobozi bw'Imana byamuzuye mu bapfuye. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wakolosayi ikigabane ca kabiri, Wakolosayi 2 kuva ku murongo wa 6 gushika ku 7, kuanzia mstari wa 6 hadi 7. haravuga ngo nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we, mushinze imizi muri we, mwubakwa muri we, mushikamishijwe n'ukwizera nk'uko mwigishijwe, murushiriza gushima. Turavyumvise, tumesikia hayo. Dushinze imizi muri we, tushinge mizizi ndani mwake. Twakiriye Yesu Kristo, tumempokea Yesu Kristo, dushinge imizi muri we, tushinge mizizi ndani mwake, dushinge imizi muri we, tushinge mizizi ndani mwake, dushikamishijwe n'ukwizera, tukiimarishwa na imani, nk'uko twigishijwe turushirize gushima. kama tulivyofunzwa tuzidi kumshukuru Mungu. Ijambo ratubwiye ngo dushinge imizi muri Yesu Kristo. Neno inatuambia tushinge mizizi ndani ya Yesu Kristo. Tumaze kwakira Yesu Kristo, tulipompokea Yesu Kristo, ico duhamagarirwa tunachoitwa n'ugushinga imizi muri we. Tunaitiwa kushinga mizizi ndani mwake. Turashinga imizi muri we, tunashinga mizizi ndani mwake, tukizera, tunaamini, turizera, tunaamini, turizera, tunaamini, turizera, tunaamini, turushirize no gushima, na tuzidi kushukuru Mungu. Ikindi twumvise, kingine tulisikia, kuko muri we ariho haba kunengesera kose k'ubumana mu buryo bwose, mu buryo bw'umubiri, ngo kandi munengeserezwa no kumubamwo. Haleluya. Amen. Munengeserezwa no kumubamwo, yani unafurahia kuishi katika Yesu, munengeserezwa no kumubamwo, na unazidi kuangaa katika Yesu. Vyukuri uraronka amahoro, kwa kweli unapata amahoro anengesereye, amani ya zaidi, kubera umufise ari muri wewe, kwa sababu yuko ndani mwako, ari muri wewe, yuko ndani mwako. Haleluya. Amen. Ngo kunengesera ufise, numva umenga sinzi ikintu novuga, ikintu kiba kiri muri wewe, hamwe wumva uvuga uti ndafise ico nizeye, ndafise ico nabonye kiruta ibindi. Yani una kitu ndani mwako, unasikia kwamba una kitu kinashinda vingine vyote, yani ni kupewa zaidi kabisa. Unengeserezwa no kumubamwo, kububamwo birakuryohera cyane. Yani kuishi ndani ya Yesu inakuletea tabasamu ya ajabu. Ngo niwe mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose, kandi muri we ngo mwakebwe ugukebwa kutari ukw'intoke, ngo hamwe mwiyambura akameremere k'umubiri. Haleluya. Akameremere k'umubiri karagenda, nukuvuga akameremere kabi, yani desturi ya mwili inaondoka. Akameremere kabi ak'umuntu atifuza. Hariho ibintu vyinshi desturi mbaya ambayo mtu hahitaji, umuntu aba yarakuranye, kuna mila nyingi ambayo mtu amekomaa ndani, ariko aka kameremere k'umubiri, ibintu vy'umubiri, ibintu bikugenza mu mubiri birahera, lakini tabia za mwili, yani mila za mwili zinakwenda zinakwisha. Ngo kameremere k'umubiri niko gukebwa ko muri Kristo, kuko mwahambanywe nawe mwibatizwa, niho kandi mwazuranywe nawe kubwo kwizera ubushobozi bw'Imana yamuzuye. Haleluya. Amen. Kivuga ngo kubera
warakijijwe, kwa sababu umeokoka, kameremere yawe irahinduka, yani tabia yako ya mwili ikabadilika, hagera aho urondera umubatizo. Unafika na nafasi unatafuta ubatizo. Muri uwo mubatizo rero, katika huyo ubatizo sasa, muri uwo mubatizo rero, kwa huyo ubatizo uhambanywe nawe, uzuranywe nawe, unakufa naye na unazuka naye. Hari ikintu gihinduka muri wewe. Kuna kitu kinabadilika katika maisha yako. Hari ikintu gihinduka muri wewe. Kuna kitu kinabadilika katika maisha yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hari ikintu gihinduka. Kuna kitu kinabadilika. Ugiye kubatizwa. Ukienda kuokoka, urumva ko hari gihindutse. Ukibatizwa kuna kitu kinabadilika. Mu buryo bw'impemu. Namna ya kiroho. Kuko kurondera ngo icyahindutse mu buryo bw'umubiri. Ukitafuta katika kimwili kitu kilichobadilika, ugumuri kwa kundi mu buryo bw'umubiri, yani unabaki yule yule ariko mu buryo bw'impemu, lakini kiroho wumva hari cyahindutse, unasikia mabadiliko, kandi kirahinduka koko. Kwa kweli kinabadilika kabisa. Ubushobozi bw'Imana yamuzuye bapfuye, uwezo wa Mungu ambaye amemfufua katika wafu. Haleluya. Uba wizeye ubwo bushobozi bwamuzuye, yani unaamini huyo uwezo ambao umemfufua. Ubwo bushobozi nibwo buguha. Haleluya. Ubwo bushobozi muri wewe burahindura ikintu. Huyo uwezo unaleta mabadiliko katika maisha yako. Haleluya. Amen. Ubwa kabiri turabe kubaho mu buzima bwejejwe. Cha pili tutatazama kuishi maisha ya utakatifu, maisha ya utaua. Kubaho mu buzima bwejejwe, kuishi maisha ya utakatifu. Petero wa mbere kigabane cha mbere, Petero ya kwanza 1 kuva ku murongo wa 13 gushika kuri 23, kuanzia 13 hadi 23. Muri iyo mirongo jewe natoye 3, turavugira kuri 3. Mimi nimechagua ndani 3 ambazo tutazungumzia. Wa 15, wa 15, ngo nkuko yabahamagaye ari yera, ngo namwe abariko mubabera mu ngeso zanyu zose. Kama gisa aliyowaita ni mtakatifu, na nyinyi mjitakase katika tabia zenu zote. Ijambo ridusavye kubabera. Neno linatuomba kuwa watakatifu. Kubera Yesu ari uwera, ngo natwe twaramukurikiye, tumemfuata. Ko twamukurikiye rero dutegerezwa gusa nkawe. Ni vizuri kufanana naye. Dutegerezwa kwera. Tunastahili kutakaswa. Tuteza kubabera. Tunastahili kutakaswa. Aho tugendera hose. Mahali tunatembelea pote. Aho tugendera hose. Kwenye tunatembelea pote. Bavuge bati. Waseme hivi. Ujya muntu hahindutse iki? Ule mtu kwa kweli pamebadilika kitu gani? Kubera iki? Kwa sababu gani? Aho uzoba uri hose. Mahali pote tutakuwa. Warahindutse. Waone mabadiliko. Utegerezwa guhinduka. Unastahili kubadilika. Hanyuma yuhindutse, alafu kibadilika, abakubona bose watakao kuona wote barabona ko ari icyakoretse. Wataona kwamba kuna kitu kilifanyika. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Barabona ko ari icyakoretse. Wataona kwamba kuna kitu kilifanyika. Yatakintu kiraseruka, atakiraboneka. Kama hakuna ambacho watu kinazirika, nico gituma ndiko ndabivuga. Ndio sababu nazidi kusema hayo. Ndashaka yuko twiraba, tujitazame, twebwe twirabe. Mbega ingeso nahorana kera, mbega uko nari meze kera, niko meze n'ubu. Tujichunguze, yani kila mtu ajichunguze akisema, je, tabia nilizokuwa nazo mbele ndizo niko nazo leo? Aho nari mfise ingeso zitari nziza, mbega bimeze gute? Mbega bimeze gute? Je, tabia zangu ziko je? Abantu bankikuje barabona ko nera. Je, majirani wanahakikisha kwamba mimi ni mtakatifu? Abantu bankikuje barabona ko nera. Majirani wangu wanaona kwamba mimi ni mtakatifu kweli? Nahi wawe nina budi wako kuverifya, ukaraba, kuchunguza na utazame, ukichunga. We mwenyewe ujichunge. Uravuga uti mbega narahindutse. Unajiswali mwenyewe, je, nimebadilika? Mbega narahindutse. Je, nimebadilika? Mbega barabona ko nahindutse. Je, wanaonitazama wanaona mabadiliko? Nibaba batabibona, kama hawaoni mabadiliko, hariho kitarakoreka.
Kuna kitu ambacho hakijatendeka. Haleluya. Amen. Hari ikitarakoreka. Kuna kitu ambacho hakijatendeka. Niba baba batarabibona. Kama watu hawajaona hayo. Hari ikintu kitarakoreka. Kuna kitu hakijatendeka. Nugerageze. Urabe. Utazame. Urabe ko ibibi wakora kera. Ujichunguze tabia mbaya ulikuwa nazo zamani. Ariko zimeze ubu. Je, ndivyo zilivyo ama umebadilika? Kubera kwa sababu barabibona iyo vyabaye barabibona. Wanaviona vikionekana. Ninde yo bihinyura? Ninde yovuga ati sibyo? Nani ambaye anaweza bisha? Ahuri. Nani anaweza bisha hayo? Barabona ko wahindutse. Mahali unaishi wanajua vizuri kwamba wewe umebadilika. Kama hujabadilika, utahindutse naho. Na kama hujabadilika, nturi wa Kristo. Hauko wa Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Witwararike kuzuraraba. Haleluya. Tazari kila mara uko unatazama. Witwararike kuzuraraba mbega hahindutse iki? Uko unatazama je, nimebadilika nini katika tabia zangu? Hahindutse iki? Nimebadilika nini katika tabia zangu? Mbega ndacyakora bya bintu nahora nkora? Je, ninafanya tabia zile za zamani tu? Haleluya. Amena. Mbega ndacyabikora? Je, ninaenda nikitembelea tabia za zamani? Sinza kubisubiramo vyinshi, muga hariho vyinshi murabizi. Sitarudilia mengi lakini unajua kwamba kuna vingi sana. Ingeso mbi z'ubusambanyi, tabia za usherati, ingeso mbi ukwishima, ya kujivuna, ingeso mbi aho uri ukishima hahandi abantu bose barabira hasi. Yani unajivuna mpaka watu wote unawatazamia chini yani. None byaraheze. Je, tabia hizo umeshaziacha? Ndabwira umuntu ari ngaha. Naambia mtu yuko hapa. Haleluya. Amen. Ndabwira umuntu ari ngaha. Naambia mtu ambaye yuko hapa. Ngo hebe izo ngeso zose. Acha hizo tabia zote. Izo ngeso mbi zose. Hizo tabia mbaya zote. Uzihebe. Uziache. Hebe ubusambanyi. Acha usherati. Hebe ubusambanyi. Acha usherati. Narudilia. Hebe ubusambanyi. Acha usherati. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Heba kubesha. Acha uongo. Heba kubesha. Acha uongo. Niho bazomenya kuri umwana w'Imana. Ndipo watatambua wajue kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nuko rero ko mwejesheje imitima kumvira kugira ngo mukunde bene data bitari vy'uruheyiheyi mukovye mu gukundana bivuye ku mutima. Mbega murakundana? Je, mnapendana? Mbega urakunda mwene so? Je, unapenda ndugu yako? Mbega iyo ubonye mwene so urumva ko ari mwene so, eka n'utari mwene so wategereza kumukunda. Je, unampenda ndugu yako? Ukiona ndugu yako unajisikia kumpenda, hata ambaye sio ndugu yako wastahili kumpenda. Bivuye ku mutima. Vikitoka moyoni. Bivuye ku mutima. Vikitoka moyoni. Ngo kuko mwavyawe bwa kabiri mutavyawe n'imbuto ibora ariko mwavyawe n'imbuto itabora. Mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Akanya waronse agakiza. Wakati ulipata wokovu. Akanya waronse ukwera. Urondere mu ijambo ry'Imana ukwera. Ukwera nukuvuga iki? Utafuta katika neno la Mungu utakatifu maana yake nini? Kwera nukuvuga iki? Utakatifu inamaanisha nini? Hanyuma ushishikare kurondera ingene ugendera heza. Uendelee kutafuta gisi ya kutembelea nafasi nzuri. Ushobora kuba urugendera mu bagenzi batameze neza. Yawezekana ulikuwa ukitembelea marafiki wabaya. Nahawe huguhindura. Udashoboye kubahindura. Wajibu wako ubadilike. Bavemwo. Kama uwezi kuwabadilisha udashoboye kubahindura. Toka katika watu hao. Bavemwo. Toka katika watu hao. Udashoboye kubahindura. Kama uwezi kuwabadilisha. Bahindure. Wabadilishe. Bahinduze ijambo. Wabadilishe neno. Ijambo ry'ukuri. Neno la ukweli. Haleluya. Amen. Ariko utabishoboye. Na kama uwezi hayo. Ubabise. Toka kati yao. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Ninde yogira ivyo? Ninde yobisa abantu? Nani anaweza kutoka katika watu wabaya hao? Abantu babanye nabi. Watu ambayo unaona ico gihe ntibabana nabi mugabo
arahomaka yuko basi huyo mtu anaona kwamba umeshabadilika, arahomaka yuko abo babanye batabanye neza, akagerageza kubahindura. Umuntu rero yumvise vyanse arababisa. Basi mtu ambaye anaweza kuwatazama anaona kwamba watu ambao wanaishi pamoja waishi vizuri, anajaribu kuwabadilisha na ikikataa unawapisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Turabwirwa n'ivyo gukundana, tumeambia gukunda bene data, kupenda wa ndugu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tugume dukundana bene data, tuzidi kupendana wa ndugu. Tumenye yuko ico dusabwa, tujue kwamba tunachoombwa ari ukwera, ni kutakaswa, hanyuma alafu tugakundana na tunapendana pia. Haleluya. Amen. Tusome mu murongo uri mu turabe Petero wa mbere murongo wa kabiri, Petero wa mbere ikigabane cha kabiri, Petro wa kwanza sura 2. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngo ibuye rifise ubugingo, jiwe la uzima, ibuye rifise ubugingo. jiwe la uzima. Umurongo wa 4 ravuga ngo nuko mumwegere ari we buye rifise ubugingo, ngo ryagawe n'abantu ariko ku Mana yaratoranijwe, riri n'igiciro. Haleluya. Amen. Tumwegere niwe buye rifise ubugingo, tumkaribie, ndio jiwe la uzima. Umuntu ari kumwe na Yesu, mtu akiwa na Yesu ukaguma uri hafi yiwe, kibaki karibu yake, ibintu bigenda neza, vitu vinaendeka sawa. Ibi rero bigenda neza iyo uguma mu masengesho, iyo uba mu masengesho vitu vinaendeka sawa ukiendelea kwa maombi, abari hafi yawe. Iyo uri mu masengesho, ukibaki kwa maombi, Yesu anakuwa karibu yako. Uragenda ugasenga ukavuga uti Mana, ego nitavye wawe, na unaomba ukiambia Mungu kwamba uko pamoja, unamuitika. Nitavye wawe uti nshaka gukora ivyo ushaka. Unaambia Mungu nataka kufanya mapenzi yako. Nshaka gukora ivyo ushaka. Nataka kufanya mapenzi yako. Nshaka gukora ivyo ushaka. Nataka kufanya mapenzi yako. Sishaka gukora ibitari mu nzira yawe. Sitaki kufanya vitu haviko kwenye njia yako. Sishaka gukora ibitari mu ijambo. Sitaki kufanya ambavyo haviko kwenye neno. Shaka gukora ivyo ushaka. Nataka kufanya mapenzi yako. Shaka gukora ivyo ushaka gusa. Nataka kufanya mapenzi yako. Wisuzume rero. Ujichunguze sasa. Ndashaka wisuzume. Nataka ujichunguze. Urabe. Utazame. Mbega urakora ivyo Imana ishaka. Je, unafanya mapenzi ya Mungu? Mbega ntacu ukora Imana idashaka. Je, hakuna kitu unachofanya kibaya? Nta kintu bamwo. Hakuna kitu unatembelea ndani ukumva birakugoye kugiheba na kinakutatiza kuacha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nta kintu bamwo kikakugora kugiheba. Kuna kitu kinakutatiza kuacha. Oya, gerageza. Jaribu na kusi. Uri uw'Imana. Wewe ni mtu wa Mungu. Utegerezwa gutsinda. Utegerezwa gutsinda. Ndiko ndabikubwira nk'uwabibayemo. Uratsinda kandi ukabandanya. Unashinda na unaendelea. Urabandanya urugendo. Unaendelea safari. Kuko Yesu ari kumwe nawe. Sababu Yesu pamoja nawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Urabandanya urugendo. Kandi Yesu muri kumwe. Aragushigikira. Iko pamoja nawe. Haleluya. Amen. Ari kumwe nawe. Yuko pamoja nawe. Aragushigikira. Yuko pamoja nawe. Aragushigikira. Yuko pamoja aragushigikira. Yuko pamoja nawe. Aragushigikira. Yesu pamoja nawe. Haleluya. Amen. Aragushigikira. Yuko pamoja nawe. Aragushigikira. Yuko pamoja nawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Aragushigikira. Yuko pamoja nawe Yesu. Aragushigikira. Yesu yuko pamoja nawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ibuye rifise igiciro. Jiwe la samani. Ubuherezi bwera ngo ubuherezi mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo kugira ngo muze kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu. Mugire ibango ry'ubuherezi bwera. Ni ukuvuga inzu mu buryo bw'impwemu. Yani nyumba ya kiroho. Inzu mu buryo bw'impwemu. Nyumba ya kiroho.
haleluya, Amen. haleluya. Amen. Mugire ibango, mutange ibimazi mu buryo bw'impwemu bishimwa n'Imana urugira byose, bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Ibuye ry'ubugingo, Jiwe la uzima. 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 haleluya. Amen. Ibuye ry'ubugingo, Jiwe la uzima. haleluya. Amen. Ugumye ico rero, haleluya. Basi ushike Twavuze sana ibuye hicho, ry'ubugingo, kwamba uko na jiwe la Hallelujah. uzima. Amen. mugire ibango ry'ubuherezi, Iweni na haleluya. kazi ya ukuhani. Ibuye ry'ubugingo. Jiwe la uzima. Muri aya majambo yose ndiko ndavuga, Katika maneno yote ninazungumzia, urashobora kuba wumvamwo ico shobora kugufasha unaweza kusikia kitaweza kukusaidia mu gutora ico uhamagariwe gukora, ibango ry'Imana. katika kuchagua ambacho uito wako. Ariko vyiza Vizuri uraza kuraba utatazama mu nyuma, mwisho ndaza kubwira nitakwambia aho ukwiriye kuba, aho ukwiriye gukorera, maana unastahili kutumikia. haleluya. Amen. Abifilipi 3 Wafilipi 3 kigabane cha gatatu, Abifilipi 3 Wafilipi 3 indwi 7 gushika kuri 16 mpaka 16. ariko ibyahora bimbera inyungu ndabyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Eka mbere n'ibintu byose ndabyumvira ko ari ubuhombe kubwo ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubw'uwo nahombye ibintu byose, ndabyiyumvira ko ari shano kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we ntafise ukwanje kugororoka kumwe kuva ku byagezwe, ariko mfise kumwe kuzanwa no kwizera Kristo, niko kugororoka kuva ku Mana guhabwa uwizera, ngo ndamumenye, menye n'ubushobozi bw'ukuzuka kwiwe no gufatanya nawe imibabaro yiwe, nshushanywe n'urupfu rwiwe, ngo kumbure nshike ukuzuka kw'abapfuye. Si ukugira ngo mpejeje kubihabwa canke ngo mpejeje gutunganywa rwose, ariko ndabandanya kugira ngo mbone gufata kimwe catumye nanje ubwanje mfatwa na Kristo Yesu. Bene data, jewe ku bwanje sinibwira yuko maze kugifata, ariko ico nkora ni iki kimwe gusa, nibagira ibiri inyuma kandi nshingira ibiri imbere, mbandaniriza gushika aho dutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru. Nuko abatunganijwe uko tungana twiyumvire dutyo, kandi namba hari ico mwiyumvira ukundi, Imana izokibahishurira naco. Mugabo rero ukuri dushitsemwo aba ariko tugenderamwo. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ngo ariko ivyahora, umurongo w'indwi, ariko ivyahora bimbera inyungu ndavyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Eka mbere n'ibintu byose ndavyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ku murongo wa 13 ngo bene data, jeho ku bwanje sinibarira yuko maze kugifata, ariko ico nkora ni kimwe gusa, nibagira ibiri inyuma kandi shingira ibiri imbere, mbandaniriza gushika aho dutandukanirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru. Haleluya, haleluya. Umurongo wa 13 uratubwiye neza, unatuambia vizuri, ngo ku bwanje sinibaza ko maze kugifata, sijifikirie kwamba nimesha kishika, nibagira ibiri inyuma, ivyo naciyemwo ndavyibagira, nilivyovipitia na visahau, nkashingira ibiri imbere, na kamata vilivyo mbele.
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ivyo nabayemwo Nilivyovipitia imbere ndavyibagira ngendera ibiri navitia nyuma na visahau. Ivyo nabayemwo inyuma nilivyovipitia nyuma ndavyibagira na visahau, nkagendera kubiri imbere, nashika vilivyo mbele, natembelea vilivyo mbele. Ngo nibagira ngo ico nkora ngo ni kimwe, nibagira ibiri inyuma kandi nshingira ibiri imbere. Basi kinachofanya ni kimoja, ninasahau yaliyopita na ninatazama mbele. Ngo mbandaniriza gushika aho nzotanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mwijuru. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Turabwirwa ukuntu Paulo yakobeje afatanya na Kristo. Tunaambiwa kisi Paulo aliendelea kuambatana na Kristo. Ivyo Paulo yabayemwo, mambo Paulo alipitia, ivyo Paulo yagendeyemwo, mambo Paulo alitembelea ndani, natwe na sisi pia birashobora kudufasha, inaweza kutusaidia umuhamagaro wacu, katika wito wetu, umuhamagaro wacu katika wito wetu ukubana na Kristo, kuishi kumera nka Kristo, kuwa kama Kristo, kwera nka Kristo, kutakaswa kama Kristo. Haleluya. Amen. Birashobora kudufasha, vinaweza vikatusaidia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mbega iyo tumaze kuringaniza tukaraba ibitagenda neza n'ibigenda neza, duca dukora iki? Tukilinganisha alafu tunatazama vilivyoendeka vizuri na vilivyo ambavyo havikuendeka vizuri, tutafanya nini? Turahindura, tunabadilisha. Hanyuma alafu Mpwemu Yera aradufasha. Roho Mtakatifu naye Mpwemu Yera aradufasha. Roho Mtakatifu naye anatusaidia. Haleluya. Amen. Abakristo bo muri no shengero Mpwemu Yera aradufasha. Wakristo wa kanisa hili Roho Mtakatifu anatusaidia. Abakristo bose Mpwemu Yera arabafasha. Roho Mtakatifu anawasaidia. Abakristo bose Mpwemu Yera arabafasha. Wakristo wote Roho Mtakatifu anawasaidia. Haleluya. Amen. Mpwemu Yera niwe patron wacu. Roho Mtakatifu ndio bosi wetu. Nivyo ni patron wacu. Kwa kweli ni bosi wetu. Mpwemu Yera aratuba hafi. Roho Mtakatifu yuko karibu nasi, atuba hafi akadufasha. Yuko karibu yetu ico na anatusaidia ambacho hatuwezi sisi. Mpwemu Yera ari hafi, yuko karibu yetu, ni wakidufasha. Yeye ndiye anatusaidia. Igikorwa c'umwitsa ariwe Mpwemu Yera. Kazi yake ambayo ni Roho Mtakatifu. Iki ni igice ca gatatu. Hii ni sura ya 3 ya Filipo. Igikorwa c'umwitsa ariwe Mpwemu Yera. Cha 3 ni kazi ya msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Igikorwa c'umwitsa. Cha 3 kazi ya msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Ariwe Mpwemu Yera. Dusome muri Yohana 16 kuva kuri 7 gushika kuri 15. Yohana 16:7 hadi 15. Yohana 16 kuva kuri 7 gushika kuri 15. Yohana 16 kuanzia 7 hadi Yohana 15. 16 kuva kuri 7 gushika 15. Umutwe w'ijambo uravuga ngo igikorwa c'umwitsa. Ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe. Ariko ninagenda nzomubarungikira. Uwo niyaza azohinyuza abisi abemeze ivyicaha n'ivyo kugororoka n'ivy'amateka. Ivyicaha kuko batanyizeye, ivyo kugororoka kuko nja kwa Data kandi namwe muzoba mutakimbona. Ivy'amateka kuko umwami w'iyisi yaciriwe kwiteka. Nari ngifise vyinshi vyo kubabwira, ariko ntimushobora kuvyihanganira ubu. Amen. Amen. Umurongo wa 13 uravuga sura 13 nasema ngo ariko Mpwemu Yera, uwo Mpwemu w'ukuri niyaza azobarongora abashitse ku kuri. Uwo Mpwemu w'ukuri niyaza, uwo Mpwemu Yera, Roho Mtakatifu akikuja, ngo niyaza azobarongora abashitse ku kuri kose. Akikuja atawaongoza wafikishe katika ukweli wote. Kuko atazovuga ivyo yigeneye, ariko ariko ivyo azokumva
byose nibyo azovuga kandi azobamenyesha ibigira bize. Uwo azoshimagiza jewe kuko azokwabira ku vyanje akabibamenyesha. Haleluya. Mwemu w'Imana, Roho wa Mungu, numufasha komeye. Roho Mtakatifu sasa ni msaidizi wa ajabu. Numufasha komeye, tumwegere, tumkaribie. Maze ico duhawe na Mwemu Yera ambacho tunapewa na Roho Mtakatifu tuishi kitu hicho, tukibemwo, tuishi ndani. Haleluya. Amen. Ico Mwemu Yera duhaye tukibemwo, ambacho Roho Mtakatifu anatupatia tujaribu kuishi katika kitu hicho. Haleluya. Amen. Ntidukengere ibya Mwemu Yera, tusizarau Roho Mtakatifu, tubibemwo, tupate kuishi katika tubibemwo, tuishi katika maisha ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Amena. Utararonka umubatizo wa Mwemu Yera, wihute, wewe ambaye haujapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, uronke, uharakishe upate. Haleluya. Amen. Uronke, upate, ko Mwemu Yera ni wa muronka, sababu kimpata Roho Mtakatifu azokurongora kuchukwiye gukora, atakuongoza ambacho unastahili kufanya, kwibango ukwiye gukora, katika kazi unastahili kufanya, kwibango ryawe, katika kazi yako, ibango ryawe ryo mwishengero, huduma yako kanisani, cyangwa ikindi gikorwa nico uzoronka cyo hanze, na huduma yoyote utafanya huko nje ya kanisa, igikorwa cyose huduma yoyote habwa na Mwemu Yera, utaipewa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Muravyumvise, Mwemu Yera Roho Mtakatifu akakubwira akikwambia ati nihajya, akikwambia ni uende pale na pale, uze wumve, upate kumsikiliza na utii. Reka turabe rero icerekeye umuhamagaro, ukuntu umuntu wese yahamagawe n'Imana kubimenya. Tutatazama kuhusu wito, gisi mtu anastahili kuitwa na Mungu na ajue kwamba ameitwa na Mungu. Umuntu wese yahamagawe n'Imana kubimenya. Haleluya. Dusome Yohana 10:27 gushika kuri 29. Yohana 10:27 gushika kuri 29. Yohana 10:27 hadi 29. Haravuga ngo ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, nanje ndabazi nabo barankurikira, kandi nanje mbaha ubugingo budashira, ntaho bazokwigera bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira, kandi ntawe ushobora kubanshikura mu kuboko kwanje. Data yabampaye niwe aruta bose, ntawe ushobora kubashikura mu kuboko kwa Data. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ababaye intama zanje, kondoo zangu, bumva ijwi ryanje, ninasikia sauti yangu, nanje ndabazi, na mimi nawajua, nabo barankurikira, na wao wananifuata, kandi nanje na mimi baha ubugingo, ninawapa uzima budashira, uzima wa milele, ntawe bazokwigera bapfa rubi, hawatakufa vibaya ibihe bidashira, siku zote milele, kandi ntawe ushobora na hakuna kubashikura mu kuboko kwa Data, ambaye anaweza kuwaninyang'anya katika mkono wa Baba. Baba aliwanipa, ni waruta bose, ni yuko zaidi ya wote, ntawe ushobora kubashikura, hakuna atawezaye kuwaninyang'anya kwa Data. Jewe na Data turi umwe, mimi na Baba ni kitu kimoja. Haleluya. Amen. Ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, kondoo zangu zinasikia sauti yangu, nanje ndabazi barankurikira, na mimi nawajua wananifuata. Amen. Haleluya. Amen. Ababaye intama zanje, kondoo zangu ndabazi, ninawajua. Haleluya. Amen. Nabo baranzi, nao wananijua, barankurikira, wananifuata. Haleluya. Amen. Intama zanje, kondoo zangu zijiyo ndazibwiye kuja, zinakwenda mahali ninaziamurisha kwenda. Intama zanje, kondoo zangu zifata inzira ndazibwiye, zinashika njia ninaziambia. Yesu alikuwa aravuga, Yesu akisema ababaye intama ziwe, waliokuwa kondoo zake. Je, nawe na wewe wabaye intama ya Yesu? uko kondoo ya Yesu? Mbega ukora ivyo Yesu akubwiye? Je, unafanya mapenzi ya Yesu? Mbega ukora ivyo Yesu akubwiye? Je, unafanya mapenzi ya Yesu? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen.
abakora ibyo Yesu ababwiye, wanaofanya mapenzi ya Yesu nibo bana b'Imana, ndio watoto wa Mungu. nibo twabwiwe ko ari abana b'Imana, Ndio tuliambia kwamba ni watoto wa Mungu. Haleluya. Amen. Abakora ibyo Yesu ashaka, Wanaofanya matakwa ya Yesu. Haleluya. Amen. Abakora ibyo Yesu ashaka, Wanaofanya matakwa abakora ya ibyo Yesu Yesu. ababwiye gukora, Wanaofanya mambo ambayo Yesu anawaagiza. abakora ibyo Yesu, Haleluya, Wanaofanya ambayo Yesu ababwira gukora, anawaambia kufanya, baramwumva ngo nawe wanamsikia arabumva. na wanawasikia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Barakora ibyo Yesu avuga, Wanafanya mambo Yesu anataka. ariko iyo utabikora Sasa kama ufanyi, uruwande, wewe uko wa nani? uruwande. Wewe ni wa Iyo nani? utabikora uruwande. Kama ufanyi mapenzi ya Yesu, wewe ni wa nani? Twimenyereze, Tujizoeshe gukora ibyo Yesu ashaka. tujizoeshe kufanya Uvuga uti mbega Yesu arashaka mapenzi ya iki? Yesu. Ujiambie wewe mwenyewe, je, Yesu anataka nini? Yesu arashaka iki? Yesu Arashaka ko nkora iki? Yesu anataka nifanye hiki na hiki. Arashaka ko nkora iki? Anataka nifanye hiki na hiki. Icyo adashaka ukora ukireke, Ambacho hataki ufanye ukiache. ukireke, Ukiache. ukireke, Ukiache. ukireke. Ukiache. Icyo adashaka Yesu ukireke, Ambacho Yesu hataki ukiache. ntugikore. Usikifanyi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndakora icyo Yesu ashaka, Nitafanya mapenzi ya Yesu. ndakora icyo Yesu ashaka. Nitafanya ambacho Yesu anahitaji. Ngo bagendana na Yesu Wanaotembea na bumva ijwi Yesu ryiwe, wanasikia sauti yake. bumva ijwi ryiwe, Wanasikia sauti bumva yake. ijwi ryiwe, Wanasikia sauti yake. aravuga Wanasema, bakumva. wanasikia. Nababwiye mpwemu yera, Roho Mtakatifu, mpwemu yera Roho Mtakatifu. ifo kuba waramuronse. ni vizuri kumpata. Mpwemu yera aragufasha. Roho Mtakatifu anakusaidia. Haleluya. Amen. Abakora ibyo abana biwe barumva ijwi ryiwe, nawe arabumva, Watoto wake wanasikia sauti yake, naye pia anawasikiliza. kandi bakora ibyo ashaka. Na wanafanya mapenzi yake. Haleluya. Amen. Bakora ibyo ashaka. Wanafanya mapenzi yake. Bakora ibyo ashaka. Wanafanya mapenzi yake. Ngo data yabampaye niwe aruta bose, ntawe ushobora kubashikura mu kuboko kwa data, jewe na data turi umwe. Baba aliwanipa nazidi wote, na hakuna wezaye kuwaninyang'anya katika mkono wa Baba. Mimi na Baba tuko na umoja. Nariko ndavuga ico mpwemu yera ashaka nico Kristo ashaka. Nilikuwa nasema ambacho Roho Mtakatifu anataka ndicho na Kristo anataka. Ni waba ufise mpwemu yera azohora kurongora. Kama uko na Roho Mtakatifu atakuongoza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Igikorwa cyo gushingira intahe Yesu. Kazi ya kumshuhudia Yesu. Haleluya. Iki ni igikorwa kimwe muri vya bindi dusabwa. Ni kazi moja ambapo katika kazi nyingi ambazo tunaombwa kufanya. Igikorwa cyo gushingira intahe Yesu. Kazi ya kumshuhudia Yesu. Ibyakozwe n'intumwa 1:7 gushika kuri 7. Matendo ya Mitume 1:7. 7 gushika kuri 8. 7 gushika ku 8. Matendo ya Mitume 1:7 na hadi 8. Reka dusaba dusomere ibyakozwe n'intumwa. Matendo ya Mitume 1:7 gushika ku 8. 7 hadi 8. Arabishura ati si vyanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amen. Haleluya. Amen. Ngo muzohabwa ubushobozi. Mtapokea uwezo. Muzohabwa ubushobozi. Mtapewa uwezo. Muzohabwa ubushobozi. Mtapewa uwezo. Haleluya. Amen. Mpwemu yera niyabazako, Roho Mtakatifu akiwajilia, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe mtakuwa mashahidi ya kuniwakilisha Yerusalemu, Yudaya, Judea, Samaria no gushitsa ku mpera y'isi, hadi mwisho wa dunia. Munshingire intahe. Munendeni munishuhudie. Aho muzoshika, mahali mtafika, muze munshingire intahe. Munishuhudie. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mwumva bitaryoshe ari Yesu ariko arakubwira ngo shingira intahe. Je, ausikama ni vitamu
Yesu aho alikwambia uja umshuhudie. aho Mahali batanze unaishi, genda ushinge intahe uende ushuhudie, uvuge useme, uvuge ibyanje useme maneno yangu, uvuge ibyo nakoze. useme niliyoyatenda. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ushingire intahe Yesu, Umshuhudie Yesu, ushingire intahe Yesu umshuhudie Yesu. aho uzoja hose. Mahali popote Ushingire utakwenda, intahe Yesu umshuhudie Yesu. aho uja hose. Mahali utakwenda pote, Ushingire intahe Yesu, umshuhudie Yesu. ushingire intahe Yesu, Umshuhudie Yesu. ushingire intahe Yesu. Umshuhudie Yesu. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya. Abigalatiya 5:22 gushika kuri 25. Wagalatia 5:21 hadi 25. ariko ibyo mpemu yamana urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza. Kandi abakristo Yesu babambanye akameremere kabo, ibyo guhahamira n'ibyo kwifuza, ibyo gahahamiye n'ibyo kifuza. Namba tubeshwaho na mpemu, tuyobogwe na mpemu, ntitwifate uko tutari ngo twandurutsanye, tugiriranire ishari. Amen. Haleluya. Amen. Ngo ariko ivyo mpemu yama. Haleluya. Matunda ya Roho, ariko ivyo mpemu yama. Matunda ya Roho ni haya: urukundo, ni upendo, umunezero, furaha, amahoro, amani, ukwihangana, kuvumilia, kugira neza, kutenda wema, ingeso nziza, tabia nzuri, kuba umwizigirwa, kuwa mwaminifu, ubugwaneza. kuwa mwaminifu. Haleluya. Amen. Ukwirinda, kujilinda. Ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Na maneno kama hayo sheria ikatazi. Kandi abakristo Yesu babambanye akameremere kabo n'ivyo gahahamiye n'ivyo kifuza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bene data, wandugu, abakristo, wakristo, twategerezwa kugira umunezero. tunastahili kuwa na furaha. Ni igiki kitubuza kugira umunezero? Kitu gani kinatukosesha furaha? Haleluya. Amen. Umunezero wacu wategerezwa yetu kuba ari uturanga. Unastahili kuzirika. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Twategerezwa kunezerwa. Tunastahili kufurahi. Twategerezwa kunezerwa. Tunastahili kufurahi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Oh, haleluya. Amen. Ukunezerwa, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza. Haleluya. Amen. Ngo kuba umwizigirwa. Haleluya. Umugwaneza, ukwirinda. Haleluya. Amen. Ingeso nziza, umwizigirwa, umugwaneza, umwizigirwa. Haleluya. Kuwa mwaminifu, ni igiki gishobora kugutandukanya n'utarakizwa? Ni kitu gani kinaweza kuachanisha na mpagani? Kuba umwizigirwa, kuwa mwaminifu, kugira ingeso nziza, kuwa na tabia nzuri. Ibi bintu byose maneno yote haya ndiko ndabikubwira, ndiko nayakwambia kugira ngo ili uvyakire, ubipokee, uvyakire, ubipokee, uvyakire, ubipokee, uvyakire, ubipokee, ingeso nziza, ubugwaneza. Haleluya. Ubugwaneza abari bwo bukuranga, na kugenda uratuka abantu cyangwa ugenda uravuma abantu. Lani watu natukana watu. Haleluya. Ugenda n'ubugwaneza. Tembea na tabia nzuri. Amahoro. Amani. Amahoro. Amani. Amahoro. Amani. Amahoro. Amani. Amahoro. Amani. Amahoro. Amani. Abari yakuranga. Basi uwe na mtu wa amani. Abari yakuranga. Uwe mtu wa amani. Amahoro. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndabona abantu benshi muri twebwe kati yetu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bakiri muri vya bindi, wangali katika zile tabia mbaya za zamani, wangali na tabia zile mbaya. Haleluya. Amen. Ndabinginze bene, ninawasiwa ndugu, ndabinginze ninawasiwa ndugu, mubihebe, acheni tabia hizo,
Acheni tabia hizo. Mubihebe. Acheni tabia hizo. Mubihebe. Acheni hizo tabia. Kumakijijwe. Kwa sababu umeokoka. Mwararose na mpemu yera. Umepata na Roho Mtakatifu. Mubihebe. Acheni hizo tabia. Mubihebe. Acheni hizo tabia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mubihebe. Acheni hizo tabia. Acheni hizo tabia. Ukwihangana. Uvumilivu. Hanyuma ikindi nacho. Na kingine. Amen. Hallelujah. Amen. Ngo kandi abaye Kristo Yesu babambanye akameremere. Hallelujah. Akameremere kabo nivyo gahahamiye, babambanye akameremere kabo nivyo gahahamiye, nivyo kifuza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Namba tubeshwaho na mpemu, tuyobogwe na mpemu, tuyobogwe na mpemu. Hallelujah. Amen. Akameremere gahere, akameremere kabi, tabia mbaya zikwishe. Nitwifata uko tutari, tusijishike gisi twandurutsanye, ili tuchokozane, tugiranire ishari, tusiwe na wivu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Akameremere kishari tugahebe, tabia mbaya za wivu tugahebe, tuziache. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ibikorwa by'urukundo, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwa neza, kuremesha, biri mu mihamagaro twahawe. Tabia nzuri za upendo, za kufariji watu zikatika mwito ambao tumeitiwa. Nivyo twahawe, kugira ingeso nziza, nivyo vyategeza kuturanga. Kugira urukundo, kuwa na upendo, kugira neza, ingeso nziza, kutenda wema na tabia nzuri, umwizigirwa, ubugwa neza, kuwa mwaminifu, kuremesha, kufariji wengine. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Umuntu aremesha abandi ninde? Duteza gutora muri mihamagaro. Hari ibintu duteza gutora. Katika miito yote walizungumza, tunastahili kuchagua kitu ambacho tutapana. Kuremesha. Kufariji. Kuremesha. Kufariji. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuberemesha biturange. Kufarijiana vivi tupate kufarijiana. Nukuvuga yani kuremesha, kufariji mtu, uremesha kubera uremye. Basi uremesha kubera uremye mtu sababu na wewe umefarijiwa. Uremesha abandi, ufariji wengine. Uremesha abandi, ufariji wengine. Uremesha abandi, fariji wengine. Uremesha abandi, fariji wengine. Uremeshe kandi uremesha kubera uremye. Na wewe unafariji sababu umefarijika. Ufise Kristo muri wewe. Sababu uko na Kristo ndani mwako. Ureme. Ufarijike. Ureme. Ufarijike. Hanyuma uremeshe. Alafu na ufariji wengine. Uremeshe. Ufariji wengine. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tuvuge kuri Paulo ukuntu yahamagawe n'Uhoraho, niwe karorero kacu. Dusome mu vyakozwe n'intumwa 7. Actes 7. Indwi kuva kuri 17 gushika kuri 22. Kuanzia ku 17 hadi 22. Aravuga ngo Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambika ku biganza, aramubwira ati Sawuli mwene data, umwami arantumye, niwe Yesu yakubonekeye mu nzira wazananye ngo uhumuke wuzure muhemu yera. Uwo mwanya ibisa n'ibikaragashi bimuva ku maso, arahumuka ava hasi, arabatizwa, maze ararya, intege ziragaruka. Amarana imisi n'abigishwa b'i Damasiko, aca ahera ko aravuga mu masinagogi ibya Yesu yuko ari umwana w'Imana. Abamumvise bose barumigwa bati mbega uyu siwe yatikije abambaza iryo zina Yerusalemu, kandi nico cari kimuzanye nino, kugira ngo abashire abaherezi bakuru bari mu ngoyi. Ariko Sawuli arushiriza kugira ubushobozi, atsinda abayuda b'I Damasiko, abereka yuko Yesu ari we Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
Paulo yaratubereye akarorero. Paulo ni mfano mzuri kwetu. Yari umuntu yagenda ararondera abigisha vya Yesu kugira ngo abashire mu mbohero. Alikuwa anashika watu ambao wanafundisha habari za Yesu, anawafunga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 15 haravuga ngo umwami aramwishura ati fa kugenda kuko uwo muntu ari kintu nitoranirije ngo ajane izina ryanje imbere y'abanyamahanga. Haleluya. Amen. N'abami b'Abisirayeli. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. 17 Ananiya aragenda yinjira mu nzu amurambika kw'ibiganza aramubwira ati Sawuli mwene data, umwami arantumye niwe Yesu yakubonekeye mu nzira wazananye ngo uhumuke wuzuzwe mpwemu yera. Haleluya. Amen. Ngo humuka wuzuzwe mpwemu yera. Upate kuondoshwa upofu na ujazo Roho Mtakatifu. 22 avuga ngo ariko Sawuli arushiriza kugira ubushobozi atsinda abayuda baba i Damasiko abereka yuko Yesu ari we Kristo. Haleluya. Amen. Igituma Paulo yatubereye akarorero, sababu Paulo amekuwa mfano mzuri kwetu. Yari umuntu yagenda aragirira nabi abantu bemera Yesu. Alikuwa anatendea vibaya watu ambao walikuwa wanashuhudia Yesu. Ariko igihe kigeze. Lakini siku yake iliyofika. Igihe kigeze. Siku yake ilipofika. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngo arahuma. Akapatwa na upofu. Arahuma. Akapatwa na upofu. Arahuma. Akapatwa na upofu. Dekanda bivuge gato yikubita hasi. Yumvishwe rimubaza. Akasikia sauti inamuuliza. Sauli, Sauli umpigira iki? Sauti kamwambia unanitafutia nini Sauli? Aramubaza aturinde ga mwami, nawe ati ni jewe Yesu uwo uri kurahiga. Akasikia sauti inamwambia ni mimi Yesu ambaye uko unafanyia vibaya. Jewe rero ijambo nashatse ko dufatirako. Neno ambalo utashikia eko ni jambo rivuga ngo uhumuke wuzuzwe mpwemu yera. Basi ni neno nasema uondoshe upofu na ujazwe Roho Mtakatifu. Uhumuka wuzuzwe mpwemu yera. Kuondoshwa upofu na kujazwa Roho Mtakatifu. Wuzuzwe mpwemu yera. Ondoshwa upofu ujazwe Roho Mtakatifu. Humuka wuzuzwe mpwemu yera. Upofu ondoke ujazwe Roho Mtakatifu. Humuka wuzuzwe mpwemu yera. Ondoshwa upofu ujazwe Roho Mtakatifu. Mpwemu yera. Funguliwa macho ujazwe mpwemu yera. Funguliwa macho ujazwe Roho Mtakatifu. Humuka wuzuzwe mpwemu yera. Funguliwa macho ujazwe Roho Mtakatifu. Humuka wuzuzwe mpwemu yera. Funguliwa macho ujazwe Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Humuka. Funguliwa macho. Humuka. Funguliwa macho. Humuka. Funguliwa macho. Humuka. Funguliwa macho. Wuzuzwe. Ujazwe. Wuzuzwe. Ujazwe. Wuzuzwe. Ujazwe. Wuzuzwe. 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 Haleluya. Humuka. 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 Wuzuzwe. Mpwemu yera. Mpwemu yera. Mpwemu yera ari hafi yawe. Roho Mtakatifu yuko karibu yako. Humuka. Funguka macho. Funguka macho. Humuka. Funguka macho. Humuka. Funguka macho. Haleluya. Amen. Turavuga ko gutanga kuzana umugisha ibyakozwe n'intumwa 21 gutanga kuzana umugisha basi kutoa kuna leta baraka. Tutasoma katika Matendo ya Mitume. Ndabona basari kuragenda. Sasa zimesha kusogea. Reka tuvuge gatoyi. Tutasema kidogo. Ibyakozwe n'intumwa 21 nashinze intahe 21 mu Bayuda no mu Bagiriki intahe y'ukwihana mu nyonga z'Imana no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Ubwanyu murazi kwaya maboko yanje yankenurana ivyo nkenye byose nabo turi kumwe nabahaye amakorero nabahaye akarorero muri byose
yuko mu butame nk'ubwo ariko mukwiye gufasha abadakomeye no kwibuka abajambo y'umwami Yesu ingene ubwiwe yavuze ati gutanga kuzana umugisha, utanga kuzana umugisha kuruta uguhabwa. Haleluya. Amen. Nashaka rero tuvugane, nataka tuzungumze umuhamagaro, wito ugutanga, wito wa kutoa. Haleluya. Amen. hariho abafasha imfuvyi, kuna ambao wanasaidia mayatima, abafasha abapfakazi, wengine wanasaidia wajane, gufasha abatishoboye, wengine wanasaidia wasiojiweza, gutangira ubwami bw'Imana, kufanya kazi katika ufalme wa mbingu, gutangira ubwami bw'Imana, kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu mu ishengero, kanisani. mu Gifaransa bavuga ngo financer le royaume de Dieu. Katika Kiswahili ni kusema kutoa pesa kwa ajili ya ufalme wa nawe mbingu. n'umuhamagaro, katika wito huyo ugize ico wemera ugikore, ugikurikize. Ukikubali kitu na ukitimize. Ngo si tu fais un vœu, ukiahidi, respecte, ukore, ugize ico wemera ugikore. Ukiahidi upate kukitimiza. Nashaka mbwire abantu bahora biyemeza ibintu, nataka niambie watu ambao wanajikubalisha vitu ariyo mihamagaro yabo na ndio wito wao. Bene data, wa ndugu, urashobora kwemera ikintu, unaweza kukubali kitu ukamuziti nzogikora, unawakiwa unasema nitakifanya, ukacemerera imbere y'abantu, unakubali mbele ya watu. Ni vyiza ko ugikora, ni vizuri ukifanye, ni vyiza ugikore, ni vizuri ukifanye, si vyiza kwemera ntukore, si vizuri kukubali na usifanye. Haleluya. Hariho rero abemera ntibakore, kuna watu wanajiitikisha vitu na wavifanyi. Ibi biri muri mwe twariko turavuga, ni kimoja katika mambo tuko tunazungumza, ivyo gutangira ishengero, gutangira ishengero, gutangira inyubakwa, gutangira inyubakwa, na kutoa kwa ajili ya majengo, gufasha imfuvyi, kusaidia mayatima, gufasha abapfakazi, kusaidia majane. Ibi inye biri mu bintu, viko katika vitu, numuhamagaro, ni uito, numuhamagaro, ni uito, numuhamagaro, ni uito, numuhamagaro, ni uito. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Numuhamagaro, ni uito, gufasha imfuvyi, kusaidia mayatima, kusaidia wajane, ni uito. Twame tuvyimvira, tujifikirie kwa hayo. Imana ni yaturungika gukora iki, ugikora utidoga, kandi ugikore. Akikutuma ufanye kitu fulani, ukifanye bila kunungunika, kandi ugikore n'umutima uhuje, umutima uri hamwe. Ukifanye kwa na moyo utulivu, kandi ni wagikora na ukikifanya uvuga uti narakoreye Imana, useme kwamba ujue kwamba utakuwa umemtumikia Mungu. Ni wakoreye umuntu, au kutumikia mtu, wakoreye Imana, unatumikia Mungu, wakoreye Imana, unatumikia Mungu. Haleluya. Amen. Twibuke imfuvyi, twibuke abapfakazi, twibuke ishengero. Haleluya. Kanisa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nuko ni mugende muhindura amahanga yose abigishwa, ugire ico wemereye Imana kandi ugikurikize. Iyo wemeye ikintu mu bantu benshi ugikurikize, ukubali kitu katika umati wa watu na ukitimize. Ni benshi bataramenya ko barungitswe hano ku isi kubw'umuhamagaro kanaka. Wengi hawatambui kwamba wametumwa hapa duniani kwa wito fulani, kubw'igikorwa Imana yabarungitse gukora, kwa ajili ya kazi ambayo Mungu amekuamrisha uifanye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mwakira gakiza, abatarakakira ambao hawajapokea wokovu wapokee wokovu, muhumuke, wafunguke macho, barongogwe na Mpwemu Yera, na waongozi na Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwakira Yesu ni nko guhumuka. Kupokea Yesu ni kufunguka macho. Humuka wuzuzwe Mpwemu Yera. Funguka macho ujazwe Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Hama uje muco wahamagariwe hano ku isi, na uingie katika wito wako hapa duniani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ibikorwa byo mu ishengero, kazi za kanisani, ibikorwa byo mu ishengero, kazi za kanisani. Haleluya. Amen. Tubikore.
tutumike kazi hizo. Haleluya. Tutumike kazi za kanisani. Mu bikorwa bikomeye rero, kazi za ajabu sasa. Hariho ubwungere, kuna uchungaji, hariho ubuvugabutumwa, kuna uhubiri, uvugishwa, unabii, umuapotre, kuwa mtume, hariho umwinginzi, kuna kuwa muombezi, hariho umuririmbyi, kuna muimbaji, hariho umuprotokol, kuna protokol, ushemasi. Aba bose barahamagawe. Watu hao wote wameitwa. Hariho kuremesha, gutanga, kuna kufariji, kutoa, kuvuga ubutumwa bwiza abantu bihane, kuhubiri habari njema watu waokoke, gukora ibikorwa by'Imana mu ishengero, kufanya kazi za Mungu kanisani, gufasha abavuga butumwa, kusaidia wahubiri canka bungere ama wachungaji kugira boroherwe mu mirimo yabo, ili wawe na urahisi katika kazi zao. Haleluya. Amen. Ico mpema azovugana nawe ukumva wemejwe, ambacho Roho Mtakatifu atazungumza na wewe, ukinezererewe, ukikubalishwa na ukikuwa na furaha ukifanye. Haleluya. Amen. Tu es venu pour une mission précise. Ulikuja kwa ajili ya kazi ambayo fulani. Waje kwisi kubw'igikorwa. Umekuja hapa duniani kwa ajili ya kufanya kazi fulani. Kubw'ibango kanaka. Kwa ajili ya kazi fulani. Umuntu ntiyazanywe n'ivyiwe gusa. Mtu akujagi tu kufanya mambo yake tu, ariko yazanywe n'ivyiwe n'ivy'abandi. Basi mtu ameletwa afanye mambo yake na mambo ya wengine. Ivyiwe n'ivy'abandi. Mambo yake na mambo ya watu wengine. Abi Filipi 2 murongo wa 4 haravuga ngo, wa Filipi 2 sura 4 nasema, kandi umuntu wese ntiyiyumvire ivyiwe gusa, ariko yiyumvire n'ivy'abandi. Haleluya. Amen. Tu es venu pour une mission précise. Ulikuja kwa ajili ya kazi fulani. Tu as ta destinée. Uko na lengo lako. Tu as ta destinée. Wewe uko na lengo lako. N'abandonne pas ta destinée. Usiache ahadi yako. En cours de route. Hapa njiani. Continue ton chemin. Ubandanye nzira yawe. Le Seigneur est avec toi. Imani iri kumwe nawe. Le Seigneur est avec toi. Imani iri kumwe nawe. Le Seigneur est avec toi. Imani iri kumwe nawe. Umwami Yesu aragushigikiye. Mungu yuko pamoja nawe. Aragushigikiye. Mungu yuko pamoja nawe. Aragushigikiye. Mungu yuko pamoja nawe. Haleluya. Amen. Abantu bumvise ibyo navuze. Waliosikia niliyosema. Abantu bumvise. Waliosikia maneno niliyosema. Bumvise bafise ibyo bamaze kumva. Wamesikia kitu fulani. Bafise icyo bamaze kumva. Wamesikia kitu fulani. Mu gikorwa bahamagariwe. Kazi ambayo unaitiwa. Haleluya. Amena. Mu gikorwa bahamagariwe. Katika kazi unaitiwa. Hano ku isi. Hapa duniani. Baduzi kiganza cyane kugira ngo mbone ko muvyemanga. Haleluya. Oh, haleluya. Amen. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Kuko mwitavye, kuko mwemeye, kuko mwumvise, sababu umesikia. Haleluya. Na ukatii. Mwumvise. Umesikia. Ico mutegerezwa gukora. Ambacho unastahili kufanya. Haleluya. Amen. Mwumvise neza ico muteza gukora. Mpemu yarari yabavugisha. Roho Mtakatifu akikuzungumzia. Mpemu yarari yavugana namwe. Roho Mtakatifu akisema na wewe. Uvuga uti ndemeye. Umwambie ninakubali. Utaramenya neza, utarabasuri yuko ari we yakuvugishije, ubanze ureke. Ubanze ubisengere. Kama una uhakika kwamba ni Roho Mtakatifu, uanze uombe mambo hayo, uombe vitu hivyo. Wumve koko Imana ivugana nawe. Na usikie ambacho Mungu atazungumza nawe. Wumve koko Imana ivugana nawe. Usikie ambacho Mungu atazungumza nawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Oh, haleluya. Amen. Oh, Imana ishimwe. Mungu asifiwe. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abiyemeje kuzogira ico bakora bahaguruke. Wanajikubalisha kufanya kitu washimame. Bahaguruke. Watashimama. Bahaguruke. Wanajikubalisha kufanya kazi ya Mungu washimame. Kandi bazokora. Amaze kumva kandi bazokora. Waliosikia na ambao wanajikubalisha kufanya kazi ya Mungu watashimama. Turaduza ijwi tuvuge turagushimiye Mana. Tutapandisha sauti tukisema na kushukuru Mungu. Ndagushimiye Mana. Ndagushimiye Mana. Kuko numvise ico wambwiye. Kuko numvise ico wambwiye. Kandi ngiye kugikora.
kandi ngiye kugikora 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 kandi ngiye kugikora. haleluya Amen. uzomfashe Uzomfashe ndagikore ndagikore ndi kumwe nawe ndi kumwe nawe ndagusavye umfashe ndagusavye sinihende sinihende. haleluya Amen. unshoboze kugikora kugikora. unshoboze kugikora Unshoboze kugikora. unshoboze kugikora Unshoboze kugikora. haleluya Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. oh bosente kereben Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. ubuntu bw'Imana bubane namwe Neema ya Mungu iwe pamoja nanyi. ubuntu bw'Imana bubane Neema ya namwe Mungu iwe pamoja nanyi. ubuntu bw'Imana bubane namwe Neema ya Mungu iwe pamoja nanyi. haleluya Amen. Imana ikomeze kubiyereka Mungu aendelee ikomeze kujizirisha kubereka kwenu. Mungu azidi ikibereye. kuwaonesha kinachostahili. ibereke kandi Waoneshe. ntimwihende haleluya Amen. ikomeze kubereka Mungu aendelee kuwaonesha. ibereke Waoneshe. ntimwihende Msijidanganye. haleluya Amen. ntimwihende Amen. kuki bashakako Chenye na wahitaji eko.